Ndasubiye kuba kaze nshuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kumuresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bibegezweho kandi bavyakuruwa amatohoza haba muri politiki n'iperereza mu gateka kaze na muntu ndetse n'andi makuru yose bariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwiriwe rero abandi nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezo ntangere by'usubira kubaha yambu mwe wa Isange TV. Imbonesha kuri mwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri n'umunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka romba hekaze amakuru tugira tubashikirize amakuru menshi cyane. Amakuru araza kushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Hari amakuru yaraye adushikiye avuga ko abasirikare 12 bo mu gisoda c'u Burundi FDNB baraye bakoze impanuka aho bari mu bwato, gusa bagavuga ko 12 muri bo baciye bahasiga ubuzima. Amatohoza rero yaciye atangura kugira hamenyekane icoba cateye iyo sanganya. Kuri ubu rero ivyamaze gushirwa ahabona n'iperereza ry'u Burundi bigaragaza ko hoba hari umwanzi yagerageje kurasa kuri ubwo bwato, maze abo basirikare 12 bo mu gisirikare c'u Burundi bagaca bahasiga ubuzima. Ni ishavu ntangere rero ku basirikare b'u Burundi, ni ishavu ntangere ku gihugu cacu c'u Burundi kubona catakaje abo basirikare kandi arabana b'igihugu. Amatohoza rero yamaze gukorwa yashizwe ahabona nguwo wamaze gukora iryo bara yo kurasa kuri ubwo bwato bwari butwaye nyene abo basirikare b'u Burundi, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya akubidushikiriza. Reka rero tubandanirize n'ubundi mu makuru yacu kubiriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi na cane turabire hamwe ibijanye n'ibidukikije, aho rero hamaze gutangura isekeza ryo kwigisha abanyagihugu kubijanye no gukingira ibidukikije. Kuri ubu rero biravuga ko abarundi bakwiye kwijokera gutera ibiti ndetse no gutekesha agaze, maze ngo birinde guhonya amashamba mu ntumbero yo kugwiza umwimbu ndetse no guteza imbere imiryango. Ivyo kandi bikaba byashikirijwe na Emmanuel Ndorimana, umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, hari kuri uyu wa 18 ndamukiza 2025 atanguza icesi ikiganiro catunganirijwe mu nyubakwa z'ihoteli La Detente mu gisagara ca Bujumbura. Nubwo bushikiranganje nyene biciye mu kigo cy'igihugu gikingira ibidukikije OBP wifatikanije n'ishirahamwe EFDC, umugambi waryo PACJURIS ufashwe mu mugongo n'umuserukizi w'Ubuholande mu gihugu cacu c'u Burundi. Bakaba rero bariko baganira n'abakorera mu gisata c'ibidukikije kukungene ngo igisata co gutera ibiti ngo bibana n'indimo cifashe, ndetse no gushiraho integuro y'ibikorwa ihuriwe ko na bose muri ico gisata. Emmanuel Ndorimana yavuze ko ahamagarira buri murimyi wese kwegera ndetse abafundi b'indimo bakabafasha ngo gutera ibiti bibana n'indimo. Bizobafasha kandi ngo kugwiza ibiti, gukinga inkukura n'ihindagurika ry'ikirere. Yavuze kandi ko bizobaha ivyamwa maze ngo baronke umwimbu uhagije wo gufungura ndetse no kudandaza, hama baronke amafaranga yo kwiteza imbere. Yabandanije avuga ko ahamagarira kandi amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike kugwiza ivyo biti. Ahamagarira kandi abarundi kwijukira gutekesha gaze kugira ngo bareke guhonya amashamba barondera amakara. Kubwa Mikayeli Beunu ajejwe imigambi mw'ishirahamwe IFDC, iryo shirahamwe ririko rirakorera mu gisata co kugwiza ibiti bimbana n'indimo kuva mu mwaka wa 2007, ariko kuva muri ntwarante 2020
rikaba ribicisha mu mugambi waryo Patrice wo gukingira akanovera kize. Mikayeli avuga ko bamaze gutera ibiti birenga imiliyoni 5 ku mitumba 212 yo mu makomine 20 ari mu ntara 7 zo mu Burundi basanzwe ndetse basanzwe baranguriramwo uwo mugambi wa Patrice ngo kandi bategekanya gutera ndetse n'ibindi byinshi. Naho biruho kandi avuga ko bahura n'intambamyi zo kubura imbuto zitagira akanenge, bigatuma rero ngo ibiti bitamera nk'uko baba babyipfuza. Imbuto ngo bakeneye sizo ngo baronka, aho rero aho kandi murantunga, aho ni mu gihe ngo baba bakeneye ibiti bitandukanye mu ntumbero yo gukingira ibidukikije ndetse no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ubumenyi kandi ngo buracari buke mu bo ngo bakorana, ariko kandi mu ntumbero yo gutorera umuti iyo ntambamyi ngo baragira uruhara mu kugwiza imbuto, ariko kandi ngo haracabakenewe abakorana nabo maze ngo bongereze ingufu zituma ngo baronka imbuto zitagira akanenge kandi ku bwinshi, ndetse no gufasha abarimyi akamaro no gufasha abarimyi akamaro ko kwijukira ibiti bibana n'indimo. Mu nzira nk'iyi igihugu ca Kenya cihaye ihangiro ryo gutera ibiti imiliyoni 15 mu myaka 10, no kuvuga mu mwaka wa 2023 gushika mu mwaka wa 2020, mu mwaka wa 2033 kugira ngo Kenya izoshikeko nkuko byashikirijwe muri ico kiyago na Eric Etienne Wanjira akorera muri ico gisata mw'ishiramwe ICAF muri ico gihugu nyene ca Kenya. Yabanje kwiga ku karere ifise n'ibiti byo haba, ica ishira mu mashure inyigisho zo gutera ibiti, yongera kandi ngo yigisha abarimyi n'amashirahamwe y'abarimyi akwirageza ibigo bigwiza imbuto mu gihugu cose, ishira amafaranga imiliyoni 80 z'amadolari y'abanyamerika mu guhimiriza abenegihugu gutera ibiti ibicishije mu binyamakuru ndetse n'iyindi mikenyuro itandukanye yashizweho. Ivyo rero ngo bishobora no gufasha igihugu cacu c'u Burundi mu guteza imbere ico gisata. Areni yunge ko we akaba ari umuhuzabikorwa muri IFDC mu gisata co gukingira isi n'ibidukikije. Mu mugambi Patrice yarashikirije ivyirwa we n'amashirahamwe bakorana nka Aisabu, OBP ndetse nabo mu bushikiranganje bw'ico gisata bakuye mu rugendo shure bagize kuva ku wa 16 gushika ku wa 20 Ruhuhuma 2025 mu gihugu ca Kenya. Yagize ati twarabigiye ko kandi ko imbere yo kugwiza ibiti hatangura ubushakashatsi bwo kumenya ibiti bibana n'ibiterwa, ibiti kandi bidufitiye akamaro nk'ivyamwa n'ibiti bivura. Ngo akana avuga ko bahigiye n'ubuhinga butandukanye bwo gutera ibiti, maze ngo bikabafasha kurwanya inkukuru, ihindagurika ry'ibihe ndetse n'ibindi bitandukanye. Kandi abo ngo bavyeretse uyu munsi babishimye, ngo bongera kandi babasaba kubafasha kubishira mu ngiro. Ico nkumenya nuko IFDC kuva muri ntwarante 2020
muri ruheshi 2025 iriko irarangura uwo mugambi Patrice mu kugingira akanovera k'isi, hakabamwo n'igisata co kwijukira ibiti bibana n'indimo mu ntumbero yo gukingira isi ndimwa, kugwiza umwimbu maze ukazanira inyungu ku butunzi bw'umurimyi ndetse n'umuryango wiwe, nkuko byabandanije bishikirizwa n'uyu umuhinga nyene yariko aratambutsa ico kiganiro. Reka rero mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twatambutsaga kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka twe dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira amakuru araza kubagezwe ko era amakuru mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kure himwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye nko mu burimyi, politike, agateka kazi na muntu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya nino hatandukanye. Reka rero mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga, tudusozereye amakuru yacu ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza akuba agezwe ko. Ico ndakwibutsa wowe ufyone sabone ndetse na partage kugira amakuru dutambutsa azara gushikira 5 kuri 5.